Turasubiye kubaramutsa no kubaha ikaze banywanyi bacu mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru dushikiriza kuri Imboneshakure ya Hejuru TV. Uyu ni umwanya w'ayandi makuru twabatunganirije kandi mugiye gukurikira. Turi ku wa kane kw'itariki ya 4 Mukakaro 2024. Twabatunganirije byinshi bigiye bitandukanye rero biriko biraba mu gihugu c'u Burundi. Hari agahinda k'abarundi bumva Perezida Ndayishimiye abita ibinebwe, turaza kubibagezaho nk'uko rero umwana bibonye kuri titre iranga ya makuru. Bisa naho abenegihugu noneho boba bahagurutse inyuma y'amajambo umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yagiye arashikiriza mu bihe bigiye bitandukanye, yumvikanisha ko Burundi bumeze neza kandi abenegihugu bariko bararira. Ubu rero noneho abenegihugu bahagurutse biyamiriza. Ivyo rero biriko biratangazwa n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye. Vyatangiye no kuja habona ku mbuga ngurukana bumenyi no bimenyesha makuru bimwe bimwe biriko birandikwa kuri iyo myidogo y'abenegihugu ndetse n'ubutumwa bariko bahereza Perezida Varisito Ndayishimiye. Inyuma yaho rero bamwe mu baharanira agateka kazina muntu n'abandi bari mu mashirahamwe tegamiye ivyicaro vya politike bagiye batangaza ko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye akuriye gutanga imihoho na leta yiwe kugira ngo Uburundi bubone undi murongozi aza gutunganiriza abarundi mu bisata bigiye bitandukanye. Inyuma y'ijambo Perezida Ndayishimiye aheruka gushikiriza ku itariki ya 1 Mukakaro 2024, agatangaza icese ko abarundi bose bahaze kiretse ibinebwe, akongera agata imirarwe ku banyagihugu ko aribo batuma Uburundi budatera imbere. Hari benshi rero boba banditse ingene ayo majambo yababaje. Muri abo rero harimwo abarundi bari mu mahanga bavuga ingene bagoreweyo ariko bemera gukora ibishoboka byose ngo bashobore gutunga imiryango basize mu Burundi. Hari ubutumwa rero bw'umurundi ari mu gihugu kimwe ca Afrika yagize ati: mu dusangiza inkuru z'ibibazo bihanze abarundi ariko hariho igice mugeze ko ndumva yuko ngeze aho nokorora amosozi. Niko rero umwe yoba yabwiye Pacifique Nahazwe. Yabandanije agira ati: jewe ndi umurundi, ndi mu gihugu kimwe mu biri aha muri Afrika. Perezida wacu nadutambe ku muvyimba ngo abarundi ni ibinebwe, ahubwo nivyamukundira aze asabe ikigongwe kuko ng'abarundi mu bihugu turimwo baraheba bakavuga ko dukoresha imiti, mbere ukanatangara bonyene ukuntu baza kukubaza ibintu vy'iwabo atanivyo twakuriyemwo. Abarundi uretse uburuhe gukora amasaha arengeye umubiri w'umuntu kandi minsi yose umwaka ugatanga urundi ugahera, ibitutsi vy'iyo turi gufungwa, ukwirukanwa, ukwiruka ko guhamwa, ukunyagwa, ukwicwa, intuntu, uburuhe, inkumbu, amabi adasiguritse. Umurundi rero iyaba leta yacu ibibona yari yorekuye. Ivyo bituma Uburundi butizerwa hamwe Burundi n'umurundi bigatera imbere. Uwo rero akaba yabananije agira ati: je nkunda kuyaga n'abantu bamwe nkababwira ivyazingamitse Uburundi. Hari abatabitahura none urakoze. Ngo Burundi rero bwazingamitswe n'intwaro mbi, ni bahembe imishahara ikuze. Nk'ubu nize ikiganga ariko sinumva ko ibihumbi 350 y'amarundi tunga umuryango, ariko yaba bahembwa nk'ibihumbi 700 y'amarundi kuduga ngaho no kuwize bakaloreya ntawoza kugorerwa mu mahanga. Rero natanga ibisabwa FMI, Banque Mondiale, Union Européenne bitanga inoti barikora abanyamitahe abarundi batandaze tutirukangwa ko nk'uko rero vyahoze nkiri muto za 2004 gushika muri 2009 barabe ko igihugu kitabomboka. Rero akaba yarangirije ku kajambo agira ati: kandi ushaka kubibwira abarundi bose, abantu twahisemwo kuja mu mahanga tuhabaye ku ruhande rumwe kubw'imiryango, ntitukiryama ariko ejo hakura kirasumba iwacu uno munsi, ariko tuhabanye agahinda, ubwoba, intuntu, umutekano muke. Dukorere icigwa ku barundi bari hanze. CNDD-FDD tuyibona nk'ikiza mu gihugu cacu. Hariho n'abihakana igihugu cacu kandi nibo benshi. Rero ngo bigeze kure ivyacu, amarira ni menshi ku barundi. Uyu ni umurundi umwe rero ari mu gihugu ca Afrika yoba yaracinze intahe yahibwira Pacifique Nahazwe. Hari n'undi mu Burundi rero ari muri Tanzania nawe yamuhaye ubutumwa agira ati: umukuru w'igihugu cacu iyo ahaze avuga ko abarundi ari abanebwe abikura kuki?
abo ubona ko iyo foto si abarundi bene wacu ko kwahirira inka ubwatsi ngaha muri Tanzania mu kwezi guheze mwe muri bo yaritavye Imana nyitsi aho bakora ubwo bwatsi nyene kubera kuzura kw'ikiyaga Tanganyika aho bakora ubwo bwatsi Tanganyika yarahashitse rero ubwo bwatsi ariko abukurikira yisanze yanyereye rero aca akorokera aho hantu basigura ko atarazi koga ni naho rero yapfiriye n'ikiziga carabonetse naje ubwanje naramwiboneye ivyumviro bimbana vyinshi kubona abarundi bariko bapfira hirya no hino kubera kubura intwaro ibakura ubukene ivyo rero vyabereye aho bita Kibirizi mu ntara ya Kigoma nukuri ntiturabanebwe tubuza akazi mu Burundi bwacu dukunda none turiko dusangurika mu mahanga. Hariho rero ibintu bitatu ngo Perezida Ndayishimiye ngakwiriye no guhagarika mu mvugo akoresha ku bijanye n'ubukene mu Burundi. Mu ijambo rero yavuze ryo guhimbaza imyaka 62 Burundi bumaze bwikukiye, Perezida Ndayishimiye yarasubiriye gushinga ko Burundi budakenya ko abarundi bose bahaze kiretse ibinebwe twabigarutseko. Nkuko rero ngo bigenda mu majambo yiwe menshi, Perezida Ndayishimiye rero yahavuye yivuguruza avararonka ko abo atako impamvu Uburundi bukenye hagira kwemeza ko Burundi budakenye akarangiza yemeza ko Burundi mbere bukenye akanerekana n'ababitera. Ngibi ibintu bitatu rero ngo vyihutirwa Perezida Ndayishimiye akwiriye gufata mu mvugo yiwe. Ica mbere akwiriye gufata ijambo ngo Burundi ntibukenye mu mvugo ziwe. Niko ntibiryoshe kwama dusoma ngo ahantu hose ko Burundi arico gihugu ca mbere gikenye kw'isi, biradusuzuguza ngo womengo batubwiye ko Burundi turi ibijuju vya mbere mw'isi canke ibinebwe vya mbere mw'isi. Iyo naje sinavyemera, ariko ngo Burundi burakenye, ubutunzi kamere turabufise budahinguwe ngo butwinjiriza amahera, tuguma dukenye. Umushikiranganji wa mbere Gervain Irakobuca niwe yabwiye n'amanshinga amateka ivyo turimwo ari inkurikizi z'ikiringo ca gatatu Nkurunziza yagize ati kirya gihe ntavyo mwabonye kubera twari dufise amareserve ariko ubu yaraheze. Umwanka canke umukunda Gervain Irakobuca arafise ico yisangije no kuvugisha ukuri uko ikintu akize. Ico bashinga amateka rero batabajije Ndirakobuca n'ingene ayo mareserve yononwe mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Nkurunziza yaguze abajenerali kugira bamugumeko avyatura amamiliyaridi y'amafaranga y'amarundi arabagabira, nabo rero baraja kurunda muhira. Bamwe rero batangura kugura amazu hanze za Canada, za Australia, za Afrika y'Epfo, za Kenya. Aho rero niho bitangura kuguranira kuko vya bifaranga bavyatura ataco bimaze babitanga muri banke mu Burundi, hanze hagasohoka amadolari. Amadolari ya BRB ngizo reserve ziragiye. Ubu bandi canke n'amayeri y'ubusuma bakoresheje ni bwinshi cane, yosaba inkuru igenewe kwerekana ingene ibihangange vyateruye ubutunzi bw'u Burundi birakomba biroza. Iyo igihugu kitagifise reserve no kuvuga ko kiba kidafise amafaranga yo kurangura ivyo gikenye hanze. Bireka ko Perezida wa Tanzania yigeze gutwenga Burundi ko batanafise reserve yo kugura ivyo dukeneye indwi zibiri gusa. Ico gihe nkeka ko vyari bikigendeka. Perezida Ndayishimiye wenyene ubwiwe rero yarakoresheje ijambo Farite ngo jewe nama nibaza umunsi twageze aho atani faranga na rimwe rizoba risigaye mu kigega. Mu bisanzwe na Perezida avuga ivyo bintu kirazira, nta numwe asubira kwizera igihugu ciyemerera ko kigira igihombe kandi mu Burundi mwanya akavuga ko arico gikize. Burundi rero ngo burakenye, n'ikimenyetso ca mbere nuko tubura amafaranga yo kugura igitoro gikwiye. Nta kamaro ko Perezida Ndayishimiye yama haririmbira mu matwi y'abarundi ko Burundi butunze kurusha Ubushinwa k'amafaranga y'inyabihanga angana n'amadolari y'amanyamerika. Umwaka rero amazasubiramwo ivyo bintu ni munini, nafata ingingo zikenewe zituma amafaranga yagenewe Burundi muri Union Européenne, muri FMI no muri Banque Mondiale arekurwa maze asahirize Uburundi. Ibindi vyose rero no kuzirika abarundi ku katsi. Izo ngingo rero karazizi neza. Iyindi mvugo ya kabiri rero umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye akwiye guhagarika ni ukuvuga ko abarundi bose ngo bahaze ngo keretse ibinebwe. Pacifique Ninahazwa akagira ati sinemera na gatoya ko abarundi ari ibinebwe. Imisi yose bugana n'abarundi bagwana baronderera inzira zose zishoboka ngo baje kurondera akazi, ngo bageza rero bafungirirwa mu bihugu vy'indege muri za Philippines, Korea y'ubumanuko, Singapore n'ahandi. Abarundi rero birirwa barica muri Afrika y'Epfo, muri Zambia, muri Sudani y'Epfo, muri Kenya, muri Tanzania.
bose rero Barundi usanga bariko baragwana n'ubuzima, uravye n'ubuzi bakora mu bihugu bitandukanye vyo mu karere, uravye mu ruha Abarundi babamwo muri ivyo bihugu bagahembwa ntica ntikize. Haruye rero abakenyezi n'abigeme bariko baratabukira mu bihugu vy'Abarabu ariko bakarinda uburuhe n'ibitutsi kugira ngo batunge imiryango. Ubonye ubuzima Abarundi barimwo muri Qatar na Dubai ariko bakariye umutima amenyo kugira batunge imiryango. Mu nyuma rero kumva perezida avuga ko Abarundi ari ibinebwe ngo ni igitutsi gikomeye cane. Abarundi rero barakeneye gukora leta nishireho n'inzira zituma abanyamitahe bizigira Uburundi maze ubuzi buboneke. Leta rero niyitwararike kandi bimwe biboneka iteka ry'umukozi. Birateye isoni kubona imyaka ine iheze rero abakora ubuzi bwo kurarira batabaza leta ariko nayo ikica amatwi. Perezida Ndayishimiye rero ngo nahagarike no kurondera abo atako amakosa. Bwa mbere rero yari Bunyoni yarafunzwe ntacahindutse. Ubu havugwa mu ntamata mu babujije igitoro kuza. Navugwe ku mugaragaro rero Abarundi bamumenye canke perezida yemange ko yabesha Abarundi kuko abashikiranganje bose bavuga ko ikibazo c'ikena ry'ibitoro gihagaze ku bukene bw'amafaranga mvamakungu. None amafaranga yarabonetse uwo muntu aca arabuza ko igitoro kigurwa. Kubera ikinga abashikiranganje vyega batazi ico kintu. Mu gikorane rero i Nyabihanga Perezida Ndayishimiye yari yatanguye gusigura ko igitoro kibuze kubera imodoka zikinywa ziguma zongerekana. None zinywa ica gusa ntiziriha. Burundi bwo bafise imiduga kurusha ibihugu vyose vyo mu karere. Mu birori vyo kwikukira Igitega ari ku itariki ya mbere ukwezi amaze kwivuguruza akagaruka kwemera ubukene. Perezida Ndayishimiye yaciye ahindukira ata ubwo ubukene ku banyagihugu ngo nibo babuteje. Bandemiranye ababeshejweho n'urwenge, abasega canke bakaba abasuku n'abandi abize gukamisha ivyicaro. Hoba harabayeho ivyigwa vyerekana abo bantu ko bangana n'uruhombo bateza igihugu? Ese hoba harafashwe ingingo ziberekeye zituma baja mu buzi bubaha iteka? Zivugo rero zituka bene gihugu zikarondera rero kubumvisha ko batora b'amakosa leta ahubwo ko kwita ko imirerwe bonyene. Ntumbero ni imwe ko ata muntu n'umwe azwi ingorane ziri mu gihugu. Perezida Tisike y'amayeri girashaje nafatira ingingo zikenewe kandi zikiza Uburundi. Umushikiranganje wa mbere nawe yatomoyeho aho umuzi w'ikibazo uri burya waheze izinjyane za 2015 burya wofatanya n'Abarundi bose burya bayobana neza n'ababanye kareka no kwigarara ko mbere ico yari yagitanguye neza burya. Perezida Ndayishimiye yasubizaho n'umwidegemvyo Abarundi maze n'amakungu akamwizera. Namwe rero ikiza Burundi yoba ngayinjiyemo nk'ibindi vyose n'ibitito. Niko rero bishikirizwa na Pacifique nini nahazwe. Yandi makuru rero ngo hari ibibazo mu itangwa ry'agafashanyo gahabwa abasirikare b'Abarundi boba bagiye kugarukana amahoro mu gihugu ca Somalia. Ese ivyo babigiye gukemuka? Kuwa gatanu w'indwi heze hari Makamba mu kiganiro c'abagize leta y'u Burundi harabajijwe ikibazo co gufashanyo gahabwa abasirikare b'Abarundi bagiye kugarukana amahoro muri Somalia katazira ku gihe kandi kakabashikira isorosoro. Mu nyishu rero yatanzwe n'umushikiranganje wo kwivuna abanzi babiva kw'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika rigatanga hamwe n'abo bafashanya. Leta y'u Burundi iremesha abo basirikare ko rikiriga ico kibazo hamwe n'ibanki nkuru y'igihugu BRB kugira ngo ibahe ku gafashanyo bazogasubize ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika. Umushikiranganje Ben Mutabazi akaba yaragize ati turiko turavugana n'abajejwe ikigega ca leta canke n'ibanki nkuru y'igihugu tarabe uko tuza turaronka uburyo tuza turaha abo basirikare mu kurindira kumbure ko ubwo buryo bundi buza buciye mu ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika. Mugabo ntibiratangurana neza kugira ngo bishobore kugorwa. Nivyakunda rero kazoba ari akarusho kugira ayo mahera bazi barayaronka ku gihe maze hagarutse aheze asubire mu kigega ca leta canke mw'ibanki yoba yadutije atanyungu bisavye. Ese biratomotse? Tubakengurukiye cane banywanyi bacu mudahwema gukurikira iyi mboneshakure ya Hejuru TV. Mbasabe kugira ngo ntimuze gucikwa kandi tuza kubagezaho ku murango kuri uyu munsi wo kuwa kane ku itariki ya 4 mu Kakaro 2024. Iyi ni imboneshakure ya Hejuru TV. Bana bahezagere.